iwacu amahoro iwanyu. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mu ruganda rwari rwatunganijwe kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 9 Ndamukiza i Bujumbura mu ntumbero yo gusuzuma uburyo bwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, amashirahamwe Inades Formation, Adisco, UAPE hafashwe mu mugongo na Oxfam bashize ahabona bimwe mu vyaranguwe muri uwo mugambi uko Yves Bavumiragiye arongoye uwo mugambi mu ntara ya Cibitoke yabishikirije mu mezi 40 aheze. Ibikorwa byari vyategekanijwe vyaranguwe kandi mu biharuro hari ivyo barengeje ku vyari bitegekanijwe. Twabamenyesha ko uwo mugambi urangurirwa mu ntara ya Bujumbura, Rumonge, Bubanza na Cibitoke kuva mu mwaka wa 2018. Igice cawo ca mbere kikazoherana n'uku kwezi kwa 4 uyu mwaka turimwo. Inyuma yaho mu kwezi guheze umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yasavye abarongoye intara guhagarika ingendo za bamwe mu bayobozi b'amashure bakodesha ibirasi vy'amashure bigakoreshwamwo ibindi bikorwa bitandukanye n'ivyigwa kubera ko vyasamaza abanyeshure bikagira ingaruka mbi ku mwimbu wabo. Bamwe mu banyagihugu bo muri zone Kinama barashima iyo ngingo kubera ko bizotuma ngo abanyeshure bisanzura mu kwiga. Nayo hari abandi bafise ngo makenga mu gihe amafaranga yava mu gukotesha ivyo bibanza ngo yahora afasha mu iterambere ry'amashure, mu gihe bamwe mu bakukuruke bibagora gushika ku makomine iyo rusansuma iba yahabereye bivanye n'ingwara. Asaba ishirahamwe INSS isanzwe itegekaniriza kazoza abakozi gukorana n'abayobozi bo ku mitumba mu gukora rusansuma rwabo. Uwuserukira INSS mu karere ko hagati n'ubuseruko akaba ashikiriza ko bagerageza gushika mu makomine arimwo abanywanyi benshi kandi ko umukukuruke ngo ategerezwa kwigira wenyene. Gervais Ndirakobuca, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, yateye akamo abarongoye amakomine gutunganya amanama n'abaserukira imigambwe ikorera mu makomine barongoye kubera ko vyofasha mu iterambere no mu mibano hagati y'abanywanyi b'iyo migambwe. Nk'uko umunyamabanga mukuru wa leta Prosper Ntahogwamiye abisigura, hari umugambi wo kunagura no kwagura ishirahamwe rihingura isukari Sosumo. Uwo mugambi ukazokenera amafaranga harenga miliyaridi 100 z'amafaranga y'amarundi kandi ukaba ufise intumbero yo kuduza umwimbu w'iryo shirahamwe. Muganga mukuru ayoboye intara y'ubuvuzi Bubanza ahamagarira abavyeyi bafise abana basanzwe biga ku mashure afise uburaro kubarungika kwipimisha umugera w'ikiza ca COVID-19 kubera ko utazokwipimisha bizomugora kuja kw'ishuri ngo yakigwe kubera ko ata certifica yerekana ko uwo mugera atawufise azoba yahawe. Aho bapimira ngo ni mu bitaro vya Bubanza, Gihanga na Mpanda. Nicola Ndayishimiye, umuyobozi mukuru w'ikigo gitororokanya ibiharuro ku butunzi bw'igihugu Istebu, yarayabeshuje amakuru amaze imisi ashikirizwa avuga ko abarundi bagera ku bice 47%
bafise indwara zo mu mutwe. Ngo habaye ugutahura nabi ivyavuye mu cegeranyo cakozwe mu mwaka wa 2019, akavuga yuko ivyavuye muri ico cegeranyo ntaho bisa bisana n'amagara yo mu mutwe, ahubwo vyari vyerekeye ukuntu abarundi biyumva muri rusangi. Ivyo akaba bimenyesheje mu kiganiro yakoranye n'abamenyeshamakuru cabaye ku musi w'ejo wa gatanu igenekerezo ry'icenda Ndamukiza umwaka turimwo w'2021, kandi yatanze n'impamvu zibitera nk'uko ico cigwa cabaye cavyerekanye. Ahanini ngo ni ubukene burenze, kumara igihe kinini atakazi kabonetse, karande ndetse n'ibindi. Komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro bamaze indwi irenga ata muyaga nkuba, ubu ibikorwa vyinshi bigasa nk'aho vyahagaze. Nawe umuyobozi w'igisata c'umuyaga nkuba mw'ishirahamwe Regideso Burundi we yahumurije abidoga, akabizeza ko umwanya n'umwanya babona umuyaga nkuba ugarutse, kubera ko ico kibazo bari basanzwe bakizi, kandi ngo vyari vyavuye ku biti vy'amatara vyahenuwe n'umuyaga mu mvura y'igihuhusi yari iheruka kugwa muri iyo komine. Ngo hari abagiye gukemura ico kibazo bazindutse bava mw'Ijenda berekeza i Nyabihanga. Inyuma y'amezi 3 bariko bahabwa inyigisho ku kigo Centre d'enseignement des métiers c'i Bubanza, kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 9 Ndamukiza, abagabo bagera kuri 18 n'abagore 7 basanzwe bagendana ubumuga buboneka bararonkejwe impapuro mpamyabushobozi mu gusudira. Wese kandi yatahanye amafaranga 50,000 vy'amarundi yo gutangiza kuronka ikibanza co gukoreramwo, bongera baronswa umwe wese ibikoresho vyo gusudira bigizwe n'icuma gisudira, mereuse, igitobora, igikata ivyuma, amarori abigenewe n'ibindi vyinshi. Kandi umushikiranganji wo gushigikirana imibano, agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira Imelda Sabushimike yari yahishikiye, aho yafashe ijambo akabakebura ko bakwiye gukura amaboko mu mpuzu bagakora, narirya barose amahirwe bakaronswa ubwo bumenyi. Yabahanuye ngo ntihagire uzohirahira ngo agurishe ivyo bikoresho bahawe, ahubwo bazabivyaze umusaruro. Iyo ikaba yari incamake y'amakuru hagezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, bagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.